Aho hari mu masengesho mpuzamadini atunganywe n'umugambwe CNDD-FDD aba buri wa kane wa nyuma w'ukwezi ku rwego rw'igihugu, akaba yari kabera mu ngoro nkuru y'uwo mugambwe i Bujumbura kuri uwa kane igenekerezo rya 28 Rusama umwaka wa 2026. Ayo masengesho akaba yatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wanje Ndayishimiye, icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Siriake Shimirimana hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye. Ayo masengesho akaba yatunganijwe hisunze ijambo ry'urufatiro ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi nitwitondera ivyagezwe nayo, akaboneka mu gitabo ca Yohana wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa 3. Mwijambo ry'ikaze ry'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Siriake Shimirimana yamenyesheje ko abagumyabanga bashima ukuntu umukuru w'igihugu abereka umuco mu gutunganya igihugu ngo kibe igihugu cifashe, igihugu giteye imbere gifise amateka mu makungu, amenyesha ko uwo muco bazowukurikirana. Yeni cubahiro turazirikana kandi turashima umuco mutwereka mutunganya igihugu cacu ngo kibe igihugu cifashe ndetse giteye imbere gifise agateka mu makungu. Umuco wo guteza imbere igihugu mwarawutumurikiye, itara twararibonye, natwe nta kindi twokora atari ukubemera yuko turi kumwe namwe, kandi umuco mwatumurikiye ari ngombwa umwe wese awugire wiwe kugira ngo twese turore inzira imwe. Na kare mwebwe mwatubwiye muti turi kumwe twese birashoboka, kandi bigiye inama bigira Imana. Ubu Burundi nta numwe akwiye gukuramwo ukuboko kwiwe mu kubwubaka. Turabemereye rero yuko umuco mwaduhaye tuzo gukurikirana, kandi ibikorwa bizokwivugira. Ngendakumana yatanze inyigisho z'ijambo ry'Imana, yamenyesheje ko kuva na kera abarundi bamye bazi Imana bayivuga bakayisaba. Yibutsa abagumyabanga amabwirizwa y'Imana birinde imigani yataye igihe, afatiye kuri ayo mabwirizwa y'Imana yaciye abaza ikibazo ngo mbega wumva Yezu umuzi? Mu gihe Imana abarundi bayigize iya mbere, yasavye umwe wese ko yokwibaza ngo mbega Imana ni iya mbere mu buzima bwanje. Abasaba kubana neza, bakundane nk'abavukana, bagwanye amacakubiri iyo aturuka hose, bunga ubumwe, bareke inzigo. Yarangije yibutsa abagumyabanga ko ubukuru buva ku Mana, aho yishimikije igitabo c'ijambo ry'Imana ca Yohana igice ca 15 ku murongo wa 16. Muri ayo masengesho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kuba abarundi benshi umwijima uri kurahera, umuco w'ukuri uri kuraboneka. Acasaba abarundi muri rusangi kuba umwe, bagiriranire urukundo. Abasaba kuba nk'intambwe kuko imyaka baragiwe nk'intama yarangiye. Hajya CNDD-FDD tenda yeme CNDD-FDD kuko ikintu ca mbere CNDD-FDD yakoze kugarukana abarundi mu muryango no musara w'icuruzo ubwo tweko utakubwira ngo reka kuvuga kuri umuntu cyane reka kuvuga kutari umututsi kuri umututsi cyane reka kuvuga kuri umutwa bivuge niko igihugu capfuye n'uburonde. Aho wewe witwa se barundi ugacugenda ugafata abarundi bamwe uti ndabica abarundi ukabacamwo imice gushikaho babuza ko n'umurundi ashoboye gukora atazokora. Ukiri muri ivyo akivuga ngo je urya ntidusagiye umugambwe ntidusagira irengwe, akivuga ngo bajya bava muri iriya ntara
amenye ko akiri mu mwijima, kandi uri mu mwijima ntubona niyuja. Dukire mu mwijima twabwigere twiyumvira imbona kazoza, twayumvira gute rutabona iyo tuje. Uri mu mwijima ntashobora kumenya nico mutunga. Uri mu mwijima ntukunda mwene wanyu, kubera utakunda mwene wanyu nawe ucumengara kwanka. Ivyo nivyo vyateye ubukene ku Burundi. Nimurondere ngo ubukene bwavuye uwo mwijima twinjiyemo niho watumye dukena. Nta n'umwe Imana yaremye ngo tube ku kiziriko, badukwega mu byo bashatse, badukwegera mu by'abandi ngo tumere nk'abandi, batwereka aho turisha. Nta n'umwe Imana yaremye ngo bigende uko. Imana yaturemye turabaganza. Imana muko ifata umugambi wo kurema umuntu yavuze iti ndamureme agabe aganze. Harageze rero ko natwe dusubira kuduga, tukumva yuko natwe twishoboye, turi mu muco. Mwame mubona yuko dutegerezwa guhinduka, ntitwishinga ibiguruka. Werabuti iwacu hameze gute? Twebwe dutegerezwa kwicira inzira. Nico gituma Yesu abarundi guhinduka. Hindura ingene wiyumvira, wihindura, kuko urumva turafise Imana yacu yari yarabiduhaye twe twiyatse. Ubu rero hageze ko duhinduka, twivyukiranye. Ubwami bw'Imana busaba guhindura ingendo. Ngo twari nk'intama zerera. None ntimwumva ko twari mu butama. Hariho abakiri mu butama n'ubu bari intama gushikaho. Mwumvise kubera ubuntu bw'Imana twese turi intambwe kubera ubuntu bw'Imana. Nuvuga nujya dushize mu kiziriko ni intambwe. Nta ntambwe gabi yindi, ntawo gazi wundi. Mugatwe twaremeye turava mu butambwe tuja mu butama, tuba intama. Ubu rero harageze ko tumaze kubimenya ko tuva mu butama. Nituve rero kuba mu intama tuje kuba intambwe, nkuko intambwe ya Yuda iri kumwe natwe. Amen. Intambwe ya Yuda turi kumwe. Kuba intama siyo karaga kawe. Wewe utegerezwa kuba intambwe. Byari bikwiye ko mumenya ukuri kuturanga, tumenye yuko tutakiri babandi agira ku kiziriko. Umwe wese amenye ko aronka wenyene ikintu ashobora gukora kimutunga, atarinze kuba nk'intama ngo arondera amutunga. Igihe cyose tutazoba turamenya kwitunga, tukiri mu minwe y'abandi, tuzoba tumeze nk'intama. Umwe wese avyumve, yaba indongozi abo utari indongozi, twese nta numwe ari intama. Twese dutegerezwa kumenya umwe wese kurondera ibimutunga. Tuve muri irya esprit badushize mu irya n'iy'umwijima yo gusaba, ahandi hoho tuzokwama turi intama. Rero ni vyiza ko muza muramenya ukuri, kuko ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzogira abidegevya. Tubamenyeshe ko ayo masengesho yarafise icivugo ngo ariko uwitondera ijambo ryiwe wese, ugukunda Imana kuba guhinduwe muri we vy'ukuri. Ico civugo kikaboneka mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 2 ku murongo wa 5. Turateramisha n'ukuri, tubiyage media ushikiriza ukuri, habu icubahiro